hari bimwe nibuka, hakaba n'ibindi ntibuka. Icyo nibuka nuko nzi ko wewe uri umugenzi, kandi umugenzi wa hafi. Mu bintu bingora kwibuka ni ijambo rya mbere jewe nawe twavuganye umunsi wa mbere twamenyana. Ikindi kintu ntibuka kandi ntazi, mbe nari nakoze iki, wewe wari wakoze iki kugira ngo duhure duce tuba abagenzi ku rugero turi ko kuri kino gihe cyangwa muri ano masaha n'uno mwanya. Ukuntu inzu iyo yubatswe bashyira itafari rimwe kuri uru ruhande bagashyira irindi kuri uru ruhande, inzu igateba igahagarara. Kandi wibuke, inzu ishobora guhagarara ku ipeme rimwe igahagarara no ku rindi. Ayo mapeme inzu irindi bomoka tigera ahura na rimwe. Kuba uri kure yanje ntibisigura ko utoba umugenzi w'ukuri kandi anyubaka kandi ngirakamaro kuri jewe. Kuba uri kure yanje ahubwo bimpa kwaguka no kubona ko nuzuye hose. Ndabyishimira kuba turabagenzi, ndabyishimira kuba tuganira tugahuza, ndabyishimira kuba waraserutse mu buzima bwanjye, waje hageze. Hari kenshi aho dusubiza ubwenge inyuma tukavuga ngo iyo tubimenya, iyo biboneka kare, oya ntibyari gukunda. Imana yabonye ko 2018 ari wo mwaka wanje nawe. This is my voice. Nitwa Steven Raphael. Wakoze cyane kuza hano kuri my status y'uno munsi, itareke 5 z'ukwezi ukwa gatatu mu mwaka wa 2018.